munsi umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi severe uramenyesheje abarundi bose ko ugiye kubandanya rusansuma rw'abantu bagandaguwe canke ababuriwe irengero mu makuba igihugu caciyemwo kuva ku ntwaro z'abanyamahanga gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008. Iyo rusansuma izotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 Munyonyo 2024 yerekeye intara zitandatu: Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi, Muyinga na Kirundo. Ku munsi wa mbere uza niho tuzocagura abakozi bazodushigikira mu mitumba yose igize izo ntara mpejeje kudondagura. Aha dusabe abarundi batwumve neza, iyo rusansuma ije ikurikira iyabaye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 mu ntara za Cankuzo, Rumonge na Bururi. Imiryango yabuze ababo canke ababo bagiye mazi mayongo muri izo ntara za Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi, Muyinga na Kirundo isabwe kwitegura kugira imenyeshe umugwi severe inkuru y'imvaho. None iyo rusansuma igamije iki? Ubwa mbere, iyo rusansuma itegekanijwe n'ibwirizwa rigenga umugwi severe, nico gituma umwaka uheze twayitanguriye mu Cankuzo tuja i Bururi tuja mu Rumonge. Ubwa kabiri, kumenya abagandaguwe canke abagiye mazi mayongo ni igikorwa gihambaye inzego z'igihugu zikeneye hamwe n'imiryango yabuze. Ni igikorwa co gutsindagira ukuri umugwi severe umaze gushira habona. Ni igikorwa kiruhura imiryango yabuze, gifasha kwinjira mu rugendo rwo kugandara, kuganduka, gusaba canke gutanga ikigongwe. Ni igikorwa kandi kigabanya impari ku bitigiri vy'abagandaguwe n'ubwoko bavamwo. Ubwa gatatu, iyo rusansuma ishira amazina ku bantu bagandaguwe, ikibutsa ivyo bakora, aho biciwe n'umwaka bagandagurwa, ikadoma urutoke kubishe canke abicishije abandi. Ikindi ciza c'iyo rusansuma, umugwi severe urakenera kumenya abakingiye abandi mu ntara, abamaze kuyaga bagasabana canke bagahana ikigongwe. Mu kurangura iyo rusansuma tuzokoresha abantu bavuka ku mitumba, harimwo mbere n'abarongoye abandi ku mitumba. Ubwa kane, mu bwicanyi bwabaye mu gihugu bukongera bugahekura imiryango, intara ntizigenjeje kumwe, kandi n'abaharongoye canke abanyagihugu baho ntibigenjeje kumwe. Uwo muco inzego z'igihugu n'abarundi barakeneye kuronka kugira igihugu kivugwe aho kigwaye. Ubwa gatanu, iyi rusansuma izotangura mu ndwiza mu ntara za Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi, Muyinga na Kirundo
namaze kubivuga, izokwegeranya amakuru ya mbere yerekeye amatongo n'ayandi matungo yanyazwe abantu mu bihe by'ubwicanyi bw'izinguzingu bwashikiye Uburundi bwacu. Ubwa gatandatu, kumenya abagandaguwe canke abagiye mazi mayongo, kumenya ababagandaguye, kumenya abagandaguye abandi canke abagize uruhara mu kwicisha abandi, n'ubutumwa buhambaye ku Barundi bose. Muri iyi rusansuma buca itangura, bisigura ko umugwi Severe ugiye kugira amatohoza afatanya bagandaguwe canke bagiye mazi mayongo, ivyabo vyanyazwe n'ababanyaze canke babagandaguye. Mu kinyamazuru twovyita connecter les victimes à leurs biens spoliés, connecter les personnes assassinées ou disparues, leurs biens, les présumés auteurs et les spoliateurs. Aha niho hari ukuri kuzuye. Ubwindwi aribwo bwa nyuma. Ico umugwi Severe usaba kandi uhanura Abarundi, dusaba ko Abarundi batojuragirika kandi ntibihebure. Umugwi Severe uri kuritegura gusanga mu ntara Abarundi bafise ingorane z'amatongo n'ayandi matungo. Ntihagire umuntu agura amatongo canke amazu atazi kahise kayo. Ntihagire umuntu agurisha amatongo canke amazu azi neza ko afise amatati afatiye kuri kahise kabi igihugu caciyemwo. Iyo ni nk'impanuro umugwi Severe utanze, ubwiye Abarundi, ubicishije kuri abamenyesha makuru baza kudufasha kubimenyesha Abarundi batandukanye, baba bo mu gihugu, baba Abarundi baba mu mahanga. Mu guheraheza kino kiganiro, twashaka nk'umugwi dusaba Abarundi bose gushigikira ibikorwa byose bifasha Uburundi gutsimbataza amahoro, kumenya kahise k'igihugu, no kugabanya amaganya n'agahinda vyiziziye Abarundi babonye ay'ikivumvu, n'ingendo yo gushigikira amahoro mu Burundi. Ukuri kunwanisha Abarundi kurakenewe, ukuri guhanagura amosozi y'abiciwe ababo n'abanyazwe ivyabo ni ngombwa mu Burundi bwacu. Murakoze.